hama hatohanwa abamaze kuba baje ku isaha. Twashaka dusabe nyakubahwa chef de zone ya Mbuye maze tumuha akanya atuyagire ibyo bateguye kutuyagira, tumutega amatwi, hanyuma natwe tuze kuronka umwanya wo kumubaza canke gutahuza aho tudatahuye neza twabyumvirije. Tugira amahoro. Ego murakoze cyane. Mana data mushobora byose wari n'ijuru n'isi, ukanadukundira ko dukoranira muri kino kibanza mu bihere by'icubahiro. Nyakubahwa mushinga amateka twitoreye muri komine ya Muramvya ndetse no mu ntara yagutse ya Gitega. Nyakubahwa wahoze uri cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka, ukaba uri n'umuvuka zone ya Mbuye. Banyakubahwa ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi, nyakubahwa wahoze urongoye komine nziza ya kera ya Mbuye, banyakubahwa mwese mvukira za zone Mbuye na Kibumbu, umwe wese yiyumve mu cubahiro ciwe, batumire bahire, tugira amahoro. Tugira amahoro, umutekano n'iterambere rifatiye ku bikorwa byiza. Ego murakoze cyane. Nakanyamuneza ntangere kuri uno munsi twari twateguye ko duhurira ngaha muri kino kibanza kumbere kugira ngo tuganire n'imvukira za zone Mbuye hamwe na zone Kibumbu. Ariko rero imbere yuko tuganira tuja ku bikorwa nyamukuru, nagira ngo tubanze tubidondore, kumbure ko kubera ko hariho benshi bamwe bimvukira za zone Mbuye na zone Kibumbu ushobora gusanga bambona ku mazina gusa batazi ko ari jewe ndi chef de zone, bakumva ko noba nitwa niyo kindi kase, mugabo naho tuhura batomenya. Kandi ivyo n'ukuri kuko hariho n'abandi benshi basanga bashika ngaha babaza ati mbega chef de zone ntarashika. Ego rero reka mbanze ndabidondore. Jewe ku mazina yanje nitwa niyo kindi kase, sanzwe n'umuvuka zone, imba ku mutumba wa Mugerera niho mvuka, ariko uwo mutumba barawuciye n'imitumba ibiri, Mugerera na Temere. Rero jewe nkacamba kuri uwo mutumba wa Temere mushasha. Ego rero sinzi ko twokwidondora na twese, ntibyohavura bikunda. Jewe gusa ndije nashaka kugira ngo ndabidondore. Uyu mwubaha nibaza ko nka mwese musanzwe mumuzi, n'abandi bubahwa ngaho bonye bari imbere, hariho benshi mugabo batabazi. Reka muga ndamuha akanya nawe nyene abanza bidondore, hanyuma tubandanye. Murakoze. N'amateka nayo Joachim, nibyo si bose tuzinanye, ko hariho abakiri bato tutabanye i Muramvya muri 2005-2007 ngegura amatahari, n'abandi kumbure batse tuzinanye. Hariho abanyakubahwa baturongoye muri amazone yacu abiri basabye ko bafasha muri gikorwa cyo kurongora iyi nama. Murakoze. Ego murakoze. Mubahwa, sinzi ko
aba bari imbere ntibikeneye ko twarinda babibwira ntacyo kumbure turaza kumenyana neza kuko turaza gufata akanya dufata n'agafoto de famille hanyuma baraza no kugira na liste y'abitabye kugira ngo bashyireko utunimero de telefone kumbure bikunze twese tuze guhurira nko muri groupe y'abavuka zone canke y'ibijanye na projet y'ibarabara ari navyo nyamukuru vyoba vyabikoranije tuza turamenyana. Ego rero nk'uko umworosha yarahejeje kubivuga twebwe twari twaragiye hamwe turategura iyi nama turi kumwe na chef de zone wa Kibumbu nk'uko twari amazone abiri nyene kandi dusanzwe twegeranye cyane, maze rero nubwo bitakunze ko ashika ku mwanya byamugoye yari afise ibindi bikorwa yazindutsemo Igitega, rero byasabye ko no kwiyunguruza usanga bigoye ahavura rero acererwa ariko arabitubwira. Ariko rero nubwo atarashika twebwe turaganira araza gushikira aho tuzoba tugejeje, maze rero iyi nama nkuko twari twayitumiyemo abantu batari bake kandi bizera neza ko bamwe baracaza, hariho n'ababuze aho baca ugasanga bariko barazimura ko mu gisagara bitaba byoroshe, n'ubu baguma batwandikira batubaza ikibanza nyezina aho gitumbereye, mugabo twashize abantu hariya baza baraboriyanta kugira ngo ntibazimire. Uti rero mbega uno munsi duhavura tuganira ku bijanye n'iki? Uyu munsi mu nteguro twari twateguye ko duhavura tuganira ko twari twateguye ko tuza kuganira ku bintu tumaze kurangura kuva aho tugiriye mu ntwaro mu mezi 6 tumaze kuva mu kwezi kw'icenda, ko ari amazone abiri ya Mbuye na Kibumbu. Hanyuma ku kigira kabiri twari kurabira hamwe ibikorwa bimaze kurangurwa nyene muri aya mezi, hama ikigira gatatu twari kurabira hamwe ibikorwa byihutirwa gukorwa muri ya migambi tuzoba twashize imbere. Hama ku kigira kane twari kurabira hamwe ingene dutegura tugahanahana ivyiyumviro bitandukanye. Ikindi naco turabira hamwe ku bijanye n'ibikorwa by'iterambere rusangi, ahanini navyo tukaba twashize imbere ikijanye na projet yo gukora ibarabara rya Gatabombuye. Hanyuma mu gusozera turaza kuja mu tuntu n'utundi. Nk'uko rero musanzwe mubizi, Uburundi bwarihaye intumbero yo gushika ku mbonoka zoza y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Rero na zone zacu uko ari zibiri, Mbuye na Kibumbu, ntitwasigaye inyuma mu gukurikiza uwo mugambi mwiza w'igihugu. Rero tukavugana yuko ubu muri iki gihe turimo natwe dukeneye ko mu karere duherereyemo kuva intwaro nshasha zigiyeho guhera ku rwego rw'igihugu gushika ku mitumba, twebwe ku rwego rwa zone twaciye twiyumvira ibikorwa twoshira imbere gusumba ibindi. Ivyo navyo ari byo byibi tugomba kubabwira.
harabayeho ikijanye n'imigambi ya zone Mbuye na Kibumbu. Twari twashize imbere ikijanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi, twaje ko guteza imbere uburimyi bugezweho, kuva ku gutera imbuto za kijambere, imbuto zirobanuye, hamwe no kurosa ifumbire abarimyi. Ikindi naco ku kijanye n'ubworozi, twarasavye ko hobaho korora inka, impene n'inkoko, mbere ndetse n'ibitungwa bito bito harimwo inkwavu. Rero muri ico gikorwa cose tukaba tuza turagihimiriza abenegihugu kugira ngo no muri bwa burimyi bizogende neza, kuko iyo bafise ibintu boroye ibi bitungwa biza birabasahiriza mu bijanye no gutegura isi ndimwa. Turanashyira imbere ibintu byo gushyigikira amashyirahamwe y'abarimyi n'aborozi no kwiteza imbere mu by'ubutunzi. Mbega ibyo nabyo bizohavura bigenda gute? Ni ukuvuga ko mu bijyanye n'iby'ubutunzi no gushinga imigambi mito mito ishobora kuza irafasha abantu, gukangurira abanyagihugu canke bo mu mitumba itandukanye kwiteza imbere biciye mu mashyirahamwe canke amakoperative. Ubu rero abenegihugu bo muri aya mazone bakaba barijukiye kuja hamwe kugira ngo barangurire imigambi yabo hamwe biciye mu makoperative, rero no guteza imbere ibikorwa by'urudandazo. Ikigira gatatu, ku kijanye n'amagara, tuje ku kijanye n'amagara y'abantu. Ku kijanye n'amagara y'abantu hariho igikorwa cyo gukingira indwara abenegihugu, tukagifata ko coba ari igikorwa kijanye n'isuku, wakozwe cyane cyane n'abenegihugu bo muri zone Mbuye, haba kurima mbere ndetse no gutera ayo mavoka. Tugaca tuza rero ko no mu gusibura imiserege, gukingira ibidukikije, twarasibuye imiserege yaho ubu gushika ubu ku mutumba umwe hari imiserege yaciwe n'iyasibuwe ishika ibirometero bitatu ku mutumba. Uko rero ari imitumba 12 muri zone Mbuye, vuga ko ubu bunye imiserege yasibuwe igera n'ibirometero 36 birenga. Tukanabamenyesha ko hanaciwe na bya binogo bitegamwo amazi ku mabarabara n'ahandi mbere, ndetse twaranahimirije yuko abantu bafise impangu, amazu atandukanye bategerezwa kwimba ibinogo bijamwo amazi. Tukaba dufise ibinogo 14 byimbwe rusangi ku mabarabara. Hanyuma hakaba habanatanzwe rero n'imbuto z'ibigori. Muri ubu mwimbu duheruka guheza w'ibigori hari hatanzwe itoni 5 zirenga za pane 50 tuwa. Ivyo bikaba byarongejwe abene igihugu. Hanyuma ubu naho hakaba harabonetse angeri ifumbire iheruka kubonekana. Turamaze kuronka ifumbire igera ku itoni 51 zirenga. Rero murumva ko kubijanye n'uburimyi ubu ariko tukaba tukirindiriye abarimyi, byaragoranye cyane kugira ngo angre iboneke byoroshe.
ariko ubu bariko baragerageza kugira ngo barabe ko uyu mwaka angeri izoboneka neza. Rero abenegihugu ubu barashima gusumba uko byahora. Rero tukaba tubamenyesha ko hatewe imibyaro ku mitumba y'ikawa nka yose, hategwa n'imbuto, haratanzwe n'imiti yo gupompa izo kawa. Twarafashanije n'abenegihugu ku bikorwa bijanye no guca no gusibura amabarabara kugira ngo ivyo biterwa twateye, mbere ndetse no guca iyi mikobeko kugira ibi biterwa twateye ntibitwagwe. Tugiye naho ku bijanye n'ubworozi, tubamenyesha yuko abenegihugu na cane cane b'aborozi b'ibitungwa barahimirijwe kwitabira igikorwa co gucandagisha ibitungwa vyabo, maze bakaba babifashijwemo n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, yaho baronkejwe imiti yo gucandaga ivyo bitungwa kugira ngo ntibifatwe n'indwara, na cane cane nko ku nka indwara y'isuna yari ibangamiye ivyo bitungwa. Hakaba harabayeho n'amanama y'imyiteguro wo kuronswa ibitungwa bito bito biciye mu mugambi PRODER. Umugambi ukaba waremeye ko uzofasha abenegihugu bo ku mitumba ishika kuri 4 muri zone ya Mbuye, kugira ngo bazobahe ibitungwa bito bito n'ibitungwa binini kugira ngo abenegihugu bazoze barokoreranira. Bafashe yuko bazohera ku mitumba mito ishika kuri 4 muri iyo zone, akaba ari umutumba wa Guya, Murama, Mbuye hamwe n'umutumba wa Migezi. Bakatumenyesha ko iyo yindi mitumba nayo izoshikirwa hanyuma. Kandi iki gikorwa kiza no gutangura caratanguye, mbere tubamenyesha neza ko ejo abazobiroswa bazaba bafise inama kugira ngo babereke ingene bazubaka kugira ngo babitunge mu buryo bwa kijambere. Hakabaho rero hariho n'izindi nama twagiye tuza turakora dukorana n'abari bakorana n'ico gihe n'umugambi PRODEFI. Nabo nyene bakaba bari baratanze inka ku mitumba itandukanye, ariko bakaba bari babwiwe yuko nabo nyene bategerezwa kokorera abandi benegihugu kugira ngo imiryango myinshi igire ibitungwa. Maze hariho rero bamwe batashoboye gukurikiza iryo tegeko, basanga bamwe baciye bavyigarurira, ariko rero turagerageje turabegeranya, turavugana, turakorana inama n'ababijejwe bavuye muri komine kugira ngo nabo bashobore kuzokorera abandi. Hanyuma tukanabamenyesha ko n'igikorwa cyo gufashanya tutagisize inyuma. Tubamenyesha yuko hakozwe imigambi itandukanye ifashwe mu mugongo n'amashirahamwe yigenga n'isukura, ari naco nyenicubahiro yama ariko aratubwira, hamwe no gushigikira ibikorwa by'amavuriro yaba ya leta canke ayigenga. Tukabamenyesha ko kuri igikorwa kijanye
n'isukura yuko ubunye ari igikorwa dusanzwe dushyirako ingufu cyane. Ubu yaho aho uca hose ushobora gusanga hasa neza, canke ubunywero, amabarabara ubu usanga asukuye, n'amabarabara y'imigenderanire yose ameze neza. Rero mu kurwanya izo ndwara no kurwanya indwara zandukira, ivyo navyo bikajana no mu bijanye n'isukura, guhimiriza abenegihugu iyo bavuye nko mu tuzu twa sugumwe gukaraba amazi meza kandi n'isabuni, tugahimiriza hajya ahantu hose hari amaresitora, ububare, gushiraho amazi yaho umuntu wese ashitse yinjiye ahita akaraba. Ikindi naco ni ku kijanye indero n'inyigisho. Twarafashe ko dutegerezwa guteza imbere igisata c'indero, yaho muri iyi minsi tumaze iminsi tubona ko urwaruka rwacu rutagishaka kwiga, mbere ndetse aho unaciye ku mashuri ushobora gusanga nk'umudirekiteri bakaguha raporo yuko abana bahevye ku bwinshi kandi ku rugero rutoroshe. Rero twarihaye ihangiro yuko muri ico gisata c'indero yuko tuzama turiko turagendera amashuri mbere ndetse tunakoresha amanama abavyeyi kugira ngo nabo bafashe muri ico gikorwa cyo kurera ibibondo, twongera tubahimiriza kugira ngo abana bakunde kwiga. Rero tukaba turiko turanakangurira abana bose kuja kwiga, mbere ndetse biteho ibijanye n'amashure, tukanasaba abo dufashanya mu burongozi kuva ku mutumba gushika mu gacimbiri bidantivye abana bose bahevye amashuri kugira ngo basubizwe kwiga, kuko tumaze igihe tubona ko bama bariko baraturimbikira amafoto y'abana bavuye ku ishuri, bazimiye, batoye, mbere ndetse yaho ubushize batubwiye ko hariho n'abana bari bagiye muri Tanzania baca bagira na accident, abana bashika 3 byo babimbwiye ejo, kandi abo nabo bambwiye ko barabavuka zone ya Mbuye, kandi bari bagiye batorotse ku ishuri. Rero urumva ni igikorwa kitoroshe tugiye kuza turafashanya, tuvire hasi rimwe kugira ngo indero y'urwaruka turabe ko yogaruka. Rero hariho n'ibindi bikorwa by'iterambere. Mu bikorwa by'iterambere hariho gusanura no kubaka amabarabara, gushiraho amazi meza n'amatara, kubaka amasoko n'ibindi bikenewe. Muri ibi byo gusanura amabarabara twarabitanguye, nari nakivuze ko ku kijanye n'ibi bikorwa by'iterambere abenegihugu baragerageza kandi bagiwe imbere n'intwaro mu gukora ibikorwa by'iterambere rusangi, tukabungabunga amabarabara, mbere ndetse n'ibiraro byinshi byasambutse. Ubu twafashe ingingo y'uko tuza turabisanura, gusa nuko twabonye bitugora twari kuza turabereka n'amafoto aho twagiye tuza turakorera ibikorwa rusangi, nuko twabonye projection idakunda kubera iyi myere ihari. Hari igihe ibitwa turavuga tuba twarakoze wocumenga ni ibikorwa byo kubesha, ariko twari kuza turabibereka
no ku masanamu kugira ngo mubyibonere ko turi ku kivi. Ariko rero ibi tuvuga n'ukuri ni ibikorwa twagiye tuza turakora. Rero twaragerageje mvuze nko muri zone y'iwacu ko twasanuye ibitarugwa by'imigenderanire, ndavuga nk'igitarugwa cavimbuye kigaca ku Murama kija kiduhuza na zone Gatabo, abahazi muca muhabona hajya kuri Mega, cari igitarugwa cari caraheze cyane, ariko twaragerageje turagikora turagisubiramwo dufashanije n'abene gihugu, ubu kikaba ari igitarugwa kimeze neza. Rero turanasanura n'igitarugwa cyahuza Mbuye, zone Mbuye hamwe na zone Nyarucamo iri muri Bukeye ya kera. Ubu twese tukaba turi muri komine ya Muramvya, ndetse n'ibindi bitarugwa by'imigenderanire bihuza imitumba imwe imwe, ibyo tukaba twarabikoze. Rero tugaca tunagira ko mbere ndetse tunasanura n'amabarabara amwe twarayaca aho atari, aho ari naho twarayasibura. Ku kijanye n'umutekano n'imibano myiza, ikijanye n'umutekano twarakomeje umutekano w'abene gihugu, twarakanguriye kubana neza no gukemura amatati ari hagati y'ingo n'imiryango n'ibindi byinshi bitandukanye. Tunabamenyesha ko ubu bunye kuva aho twebwe tugiriyeho hariho ibintu baza uzurumva bitameze neza mu karere, ugasanga ubusuma ni bwinshi cyane, mbere ndetse n'ubwicanyi burenze, akenshi basanga bufatiye no ku mibano mibi. Ibyo twaragerageje turakoresha amanama menshi atandukanye, amanama y'umutekano, mbere ndetse turishikira no ku mihana imwe imwe y'ingo z'abantu zitubatse neza, tuza turabahanura. Rero ubu tukabamenyesha ko muri rusange ibintu bimeze neza, haba mu mutekano haba no mu kibano. Ubu umuntu ushobora gusanga aba afise n'ibibazo byinshi bitoroshe, twagiye tuza turabona ko hari igihe ushobora gusanga mbere ndetse umugabo canke umugore ugasanga hariho n'amabi usanga afatiye ku bitsina. Ibyo byose twaragiye tuza turabihanura, ibyo tudashoboye nabyo tugaha ababishoboye, mbere ndetse n'abajejwe amategeko bakabidufasha. Rero ibyo twagiye tuza turabikurikirana, kandi ubu tubamenyesha ko muri aya mazone abiri umutekano wifashe neza. Aha rero tukaba turagomba duce tunababwira ibikorwa byaranguwe ari nabyo by'ibi nariko ndanavuga. Nsa n'uwabigiriye ko kubera ko twebwe tukihaja baradusabye ko twogira ingendo mu mitumba yose, tukaba twaragize ingendo mu mitumba yose. Ndabamenyesha ko hajewe mu mitumba mfise muri zone Mbuye ni mitumba 12. Rero iyo mitumba yose twebwe tumaze kuhaja twarashitse kuri iyo mitumba, kubera ko hariho n'inzego zishasha zari zatowe ku mitumba, kuva ku mukuru w'umutumba n'abajya bafashanya kurongora umutumba. Byasabwa ko tuhashika tukagirisha inama, mbere ndetse tukagenda tunabashikirije. Rero ico gikorwa twebwe twaragikoze, kandi no muri zone Kibumbu ico gikorwa carakozwe, nubwo atari ngaha sindiko ndamuvugira ibitari byo, ibyo ndabivuga kubera ko ndabizi, kuko twagenda tuza turabihanahana tuvugana
mbere ndetse n'amafoto menshi agenda aza araca ku mbuga ngurukanabumenyi. Rero ico gikorwa twaragerageje turagikora muri ico gikorwa cyo kumenyekanisha abenegihugu kugira ngo bamenye intwaro nshasha z'amazone. Mbere ndetse ndabamenyesha ko nabo twari dusangiye uburongozi muri zone bose twaragiye tuza turakorana kandi tujana kuri iyo mitumba nabonyene kugira ngo babamenye. Mubabarire nubwo ntari nababeretse, nari mfise n'abakonseye mugabo ndaza kubabereka mu nyuma. Twari twaje tuzananye abakonseye ba zone Mbuye uko ari babiri. Rero uko twagira izo ngendo zose twagenda tuza turajana nabo abenegihugu bakabamenya, bakanamenya n'ico bajejwe, mbere ndetse ari n'ufise ikibazo abatura akabashikira. Rero mvuze ku bikorwa by'iterambere rusange navyo twagiye tuza turakora. Tugiye ku bijanye n'uburimyi, nk'uko habayeho ihimirizwa ryo gutera amavoka n'ikawa, twebwe na twebwe muri aya mazone uko ari abiri twasigaye inyuma twarumvise akamo yaho ubu unye gushika umwanya n'isaha atamuhana n'umwe udafise n'imiburiburi amavoka ashika 10 kandi ya ruhere. Tunabamenyesha ko mbere ndetse muri zone yacu ya Mbuye ari naho hariho umurima w'akarorero w'amavoka unapima hegitare zishika 2.5. Uwo murima nawo ukaba ari uwa komine Muramvya ariko ukaba uri muri zone ya Mbuye ku mutumba wa Kirembera. Tunabamenyesha ko kandi uwo murima nikora aho ni muri zone ya Mbuye, muri zone Kibumbu sinibuka abo bahaye kuko nabonyene ico gikorwa carakozwe. Tukamenyesha ko hubatswe umugende w'amazi mu ntumbero yo gukinga isuku n'isukura aho tubaye no gufasha abanyeshuri bo kw'ishure rya Muzenga kugira isuku aho hose twariko tubifashwamo n'umupfasoni yitwa Biha Giovanni, aho yafashije mu kubaka umugende w'amazi uva ahantu mu Kidumbugu, hanyuma ayo mazi akayahereza n'abenegihugu bo ku mutumba wa Mbuye, mbere ndetse aranayashikana no kw'ishure ryisumbuye rya Muzenga kuri lycée communale Muzenga. Mbere ndetse yanatumenyesheje ko ayo mazi yamutwaye uburyo bwinshi atashoboye kutubwira kuko uravye ubuhinga byari byubatsemo n'ubuhinga butari bworoshe kuko yabyubatse ahantu mu mwonga hari amazi, hanyuma acashirayo imashini iduza ayo mazi ifashijwe n'umuyaga nkuba. Byasabye ko arahura n'umuyaga nkuba uja aho hantu mu mwonga kugira ngo ufashe iyo mashini kuduza ayo mazi. Rero abenegihugu bo kuri uwo mutumba wa Mbuye bakaba bishima bakishimiriza, mbere ndetse banamushimira cyane kuri ico gikorwa yashoboye gukora. Nari nababwiye ko mwari guca mubibona ingene vyagiye biza biragenda ku mafoto, ariko rero ntibyakunze ko bikorwa kubera uyu muco uri hano. Tukanabamenyesha ko huguruwe ivuriro ryigenga kandi rifasha abantu benshi
risahiriza abenegihugu mu bijanye no kwivuza. Iryo vuriro rikaba ryitwa Mardos Medical Center riri hajya mu Kivoga imbere ya paruwasi, naryo nyene rikaba ryugurujwe n'umuvuka Mbuye, umuhungu wa Maradona w'umudokiteri yitwa Diaro. Nibaza ko benshi umuzi. Twarakurikiranye neza ko isanurwa ry'imigende y'amazi mu ntumbero yo kuronsa igisagara ca Kivoga amazi akwiye kugira ngo isuku rigume ryibonekeza aho tubaye. Tubamenyesha ko twebwe kuva tuhashika muri kida gisagara ca Kivoga hajya Imbuye muri Teka, amazi yaramaze igihe atayariho, ariko twaragerageje turakoresha ingufu zose zishoboka, kandi ayo mazi yava kure cyane, ava hariya Isaga. Turagerageza ayo mazi arasanurwa, arasubirwamo, ubu yaho amazi hajya kuri iryo santere ya Kivoga akwiye ari menshi, kandi abenegihugu bakaba babishima cyane. Ariko rero bikaba navyo nyene byatwaye uburyo butari buke, mugabo tugirirwa amahirwe ejo dusanga hariho agakonte kariko amahera kari regi kominale doro, maze bamaze kuraba baraza barafasha bafashanijanye n'imvukira zahajya kuri santre Kivoga. Rero tukabamenyesha ko ubunye amazi byifashe neza. Gusa tubabwira ko muri Kibumbu byaragoranye ukuntu ashikayo. Twaragerageje turarungika abahinga baze kuraba igituma amazi adashikayo, n'ubu baracagerageza bayarungitse agarukira mu nzira biranka ko ahashika. Haratanzwe amatara agera ku 50 biciye mu ishyirahamwe World Vision, akaba yahawe abaremesha kiyago ku mitumba itandukanye mu ntumbero yo gufasha bitagoranye mu bijanye n'ibikorwa bajejwe. Aba nabo batanze n'amatara gusa, nubwo twavuze amatara, baratangana n'ibindi bikoresho byinshi cyane, baratanze n'ibirato n'imitaka n'ibindi. Ariko rero nico ni igikorwa ciza cyakozwe muri zone yacu ya Mbuye na Kibumbu. Abenegihugu rero barahimirijwe kwiyandikisha kugira ngo bazoroswe imisegetera irimo imiti yica imibu. Etacho nababwiye ko ku gisata kijanye n'indero twakivuze ko cyane, ariko rero naho nyene ku gisata kijanye n'indero nk'uko twabivuze, hariho nongera mvuga ko hari n'imfashanyo yari yatanzwe kuri iryo kw'ishure rikuru rya Muzenga, kuri lycée communale Muzenga. Naho nyene haratanzwe ibitabo, imashini, amadictionnaire n'ama-imprimante ashika kuri abiri, imashini zibiri, imprimante zibiri. Ivyo navyo nyene bakaba babifashijwemo n'umupfasoni yitwa Biha Giovanni ari muri Amerika. Turabamenyesha rero ko mu bindi bikorwa byinshi byagiye biza birakorwa, hariho n'igikorwa cyakozwe yaho hari imitumba ibiri kuva tugiyeho ubu imaze kuronswa amatara. Hariho umutumba wa Temere wararonkejwe icuma gitanga umuyaga nkuba transformateur, ubu amatara akaba yaka muri ako gasagara ko ku mutumba wa Temere.
tukanabamenyesha yuko no ku mutumba wa Guya vuba amatara araka kuko hariho amapoto n'icuma gitanga umuyagankuba kikaba carahashitse mbere ndetse n'insinga zo kumanika ku mapoto. Rero ico gikorwa naco nyene ni igikorwa kiriho kirakorwa kandi ciza kizofasha benshi. Tunabamenyesha ko ubucimbiri bwose bwo kuri uno mutumba wa Guya atana hamwe hadashinze amapoto. Rero vuba amatara naho nyene araka mu misi mikeyi kuko ibikoresho byose byarakwiye. Ico cyose turafise abo tugikesha kumbure ngira ngo bitanze kugira ngo ibyo bishobore kuboneka. Imana rero data mushobora byose izobazigama bagume bitwararika abene gihugu yaho bavuka. Turariko tubibereka ku mafoto nuko bitakunze ko do project ego. Hanyuma rero nk'uko twagiye tuza turabivuga, maze twagomba rero tuje ku gikorwa nyezina ku nama nyamukuru. Twanavuganye ku bijanye rero n'ibikorwa byihutirwa byimirije kurangurwa. Novuga ku kijanye n'inyubako, hariho inyubako rusange turiho turakora, hakabaho no kubaka amashure. Aha ndavuga nka twebwe muri zone ya Mbuye tuvuga ko hari igikorwa kiriko kirakorwa cyo kubaka amashure ku mutumba wa Kiziba, yaho uwo mutumba atashure wari ufise. Hakabaho n'ikindi twashize imbere yuko hategerezwa kuzubakwa ishure ku mutumba wa Migezi, ari nawo mutumba uzomusigaye utagirako amashure. Rero twizera neza ko imitumba yose izojako amashuri kugira ngo abana baze bige borohewe. Rero ico twagomba kubamenyesha ca mbere nuko iryo shure rya Kiziba rizubakwa ahantu amaja epfo uciye ku mazi amaja mu Buyaga. Rizubakwa mu kibanza twahawe n'umuryango wa Biseke. Baritanze baremera baratanga ico kibanza atanico basavye, mbere ndetse baravuga ati natwe ntitukumva iterambere nk'iryo ngo tureke kubishigikira. Rero ko ari iterambere rije iwacu, leta ikaba atakibanza yari ifise kuri uno mutumba, twebwe turemeye ko dutanga iki kibanza muzocubakemwo amashuri. Rero umuryango wa Biseke mufashe tugukomera amashuri. Akoze cyane. Ni igikorwa c'iteka ntangere kuko ni igikorwa c'igihugu. Ico gikorwa rero twebwe nta ntererano dusabwa, ni igikorwa kizubakwa na komine, kizokorwa na komine kandi ikatumenyesha ko amafaranga yo kugikora ariho arahari, nta ngorane n'imwe. Kandi rero tunabamenyesha ko kizotangura vuba, bakaba n'abagize soumission barahejeje, mbere ndetse mu ndwi iza birashoboka ko bazotangura igikorwa cy'isoko barahejeje kuyitanga. Ego rero muri ibyo bikorwa biri mu bikorwa byari byarashyizwe imbere. Hanyuma hakabaho rero n'ikindi gikorwa nacyo gikomeye cyane, ari nacyo gikorwa tuza guhanahana ko ibyiyumviro byinshi kandi bitandukanye, ari cyo gikorwa
kizoduhesha iteka muri zone kugira ngo zone yacu ntifutangane, igume ari zone yibukwa kandi ibe zone nyabagendwa, tuzoharonke n'ingenzi nyinshi cyane zitandukanye. Ndabamenyesha ko muri bijya bikorwa twavuze hariho n'ikindi gikorwa cyakozwe yaho twasanuye ikibanza c'iratiro cyo ku bigabiro bya Mwezi, turasubira turahubaka neza urugo rwari rwahenutse tukaba twararwubatse, maze hariho n'abadufashije kugira ngo turonke amendevre kugira ngo hasubire gukorwa neza. Nkanashimira cyane abo bantu babidufashijemo, n'abantu basanzwe bakora siporo kandi bino i Bujumbura, bari muri krebe, ni krebe sindayibuka neza, ubwo Fabrice yonyibutsa, Fabrice anyibutse ijya krebe ya siporo, twari badufashije kugira ngo kijya kibanza cubakwe. Ni krebe les amis de la montagne, umbabarire. Krebe les amis de la montagne rero bari barateguye urugendo kuza gukorera siporo muri zone iwacu, zone ya Mbuye, maze rero babona ahantu hameze neza, baracajya ahantu ku bigabiro bya Mwezi. Hanyuma bamaze kuhabona barandondeye turavugana, baransaba yuko boza kuhakorera siporo, kandi kuwa Mungu w'indwi yahera niho bahaza, mbere ndetse yaho rero baciye banavuga imbere yuko bahaza ko tubanza tugasanura rujya rugo, hama barambwira yuko abakozi bazohakora bazomfasha kugira ngo babahembe, baramfasha no kugura ibirago byo muri tujya tuzu twari twarononekaye. Ivyo byose rero ndabibashimira cyane, rero nacyo gituma tuvuga ko igikorwa rero cyatuzanye uno munsi twashatse ko duhanahana ko ibyiyumviro, ni igikorwa cy'iteka kizoca gihesha iteka zone yacu, zone Mbuye na zone Kibumbu, kuko hazoca haba nyabagendwa, kandi tunabamenyesha ko dushaka kuzosaba hazokomezwe bijya bigabiro bya Mwezi, hubakwe neza, habe nyene ikigo c'iratiro koko. Rero umugambi nyamukuru w'uno munsi turashaka kubabwira, ni umugambi ujanye n'ibarabara riva mu Gatabo rija Imbuye gushika ku mwonga wa Gitanga, ni ukuvuga ko rizoshika aho bita kuri Omezi. Nibaza ko abenshi murahazi. Rero iryo barabara hakaba harabayeho abahinga baza kuriraba, bararipima, mbere ndetse baranagira devi. Bamaze kugira devi abasanga rizotwara amafaranga atari make cyane, kandi rero tunabibutsa ko uwo mugambi w'ibarabara si umugambi wa leta, si leta igomba kurikora, si komine igomba gukora iryo barabara, ahubwo ni twebwe nyene abavuka zone imvukira za zone Mbuye na zone Kibumbu, mbere ndetse n'abakunzi b'aya mazone, kugira ngo bazodufashe kumbure iki gikorwa kizogende neza. Rero iki gikorwa hakaba hariho abantu banaciyumviriye cyane, baravuga ati turavye ahantu ingene hameze, vuba harashobora gufutangana
hakibagirwa, tukibagira iwacu, tukibagira iyo tuvuka. Mugabo kubera ko iyi zone yacu dusanzwe tuzi ko ifise imvukira kandi zikwiye mbere ndetse zishoboye, tubona ko kuguma duteze amashi turindiriye ngo leta izodukorera ibi canke biriya, tuzohava dusanga bitazohava bikunda, tuzorindira bikanka. Kuko nibaza ko aba badukurira bamaze iminsi itari mike mu ntwaro, nibaza yuko bagiye baza baranabishikiriza babivuga mbere ndetse banemererwa, ariko kugira ngo ivyo bikorwa bije mu ngiro ugasanga biratevye. Rero kubera ko vyoshobora gufata igihe kirekire, baraja inama abo bantu, bari abantu babiri, dushimira n'umupapa yitwa Prosper muramuzi wo kwa Louis, afatikanije n'uwundi mudamu yitwa Sogonde, yaho ngira ngo bagiye hamwe bariyumvira iyi projet y'ibarabara. Aravugana n'aba bandi bimvukira bari ngaha, araca no ku bandi benshi batandukanye kugira ngo bumve ko iki gikorwa cokunda. Mbere ndetse aho intwaro zihindukiye bari baciyumviriye kuva kera, mugabo biranka. Intwaro rero zimaze guhinduka, baraje baratubaza, turahamagara na musitanteri wa komine Muramvya, barabonana, baricarana, baraganira kuri ikintu kijanye na projet y'ibarabara. Mbere ndetse banavuga ko boba barigeze no kwandika ikete basaba yuko iryo barabara ryokorwa kugira ngo baje hamwe n'imvukira, kugira ngo bumve ko iryo barabara ryokunda rigakorwa. Aho twari tukiri kumwe twese akiri komine Mbuye, ariko rero ntivyakunze. Muga rero uwo mugambi ntiwigeze ubavamo, ahubwo byabagumyemo kugira ngo ico gikorwa gikundike. Rero baradusavye ko ico gikorwa twogira sensibilisation kugira turabe ko ibarabara ryokorwa. Rero musitanteri nawe akaba by'ukuri amaze kubyumva, yavuze ati igikorwa ciza nk'icyo c'iteka ntaworeka kubashigikira, ntaworeka kwemera ko iryo terambere ryoza muri komine Muramvya. Ahubwo jewe ntihagire n'ikete murinda kunyandikira, nosaba ko mwotangura ibikorwa. Ari naco gituma rero kugira ngo igikorwa gitangure, arivyo nari nababwiye ko habayeho abahinga baza kwiga ibikorwa bihari n'ibikoresho vyokora muri iryo barabara, yaho basanze iryo barabara hamwe rikozwe uko bavyifuza kugira ngo rikomere rigire inguvu, ryotwara hafi imiliyaridi 3,257,000 z'amarundi n'ayandi mafaranga makenya arengako. Rero tumuhavamo baza ati mbega ayo mafaranga azohava ava hehe? Ivyo bibazo ntagira baza kubimbaza, naje ngaha kugira ngo duhanahane ivyiyumviro. Ni mwebwe mvukira dufise, ni mwebwe bantu mushobora gufasha muri iki gikorwa kugira ngo tuzoze turaca ahantu heza, kumbure ibarabara ryacu ribe nyabagendwa, ntihazohave hibagirwa. Rero turabifashe gute kugira ngo dutegure iyi nama? Twiyumviriye gukoresha inama y'imvukira, tuyikoreshereje iyo dusanzwe tuva muri zone, tubona
tukabona ko umenga ntivyokunda kubera ko n'uburyo bwo kwiyunguruza si ikirenga, ibitoro birabura n'abafise imodoka ugasanga ziri mu nzu. Kubera ibibazo byo kwiyunguruza twarakoze inama ya mbere twayikoranye n'abarokare imvukira, turayikorera kuri zone ya Mbuye, muri sare ya zone ya Mbuye, dukoranye n'abenegihugu benshi batandukanye bava muri zone Mbuye na zone Kibumbu, yaho hari ivyiyumviro byinshi byagiye biza biratangwa. Hanyuma tuyumvira kuza gukorera inama ino, ari naco gituma mwabonye kujya butumire bw'irya nama y'uyu munsi iriko iraba. Rero ikintu nyamukuru turashaka ko twoganirako ni iki. Rero iki gikorwa umwe wese ategerezwa kugira uruhara, no kuzogira uruhara muri iki gikorwa kugira ngo gikunde. Hari benshi bashobora kwiyumvira ati iyo aba bantu biyumviriye iyi projet y'irabarabara tikumbure boba barafise financement canke hari igihe leta yoba ibafashe mu mugongo, canke ushobora gusanga hari ayandi mashirahamwe ahari yoba abafashe mu mugongo kugira ngo bitenge gukora iryo barabara. Oya, burya twebwe turi ngaha kandi tubabona, turishima, turabona ko menga nta na kimwe kitoshobora kudakorwa muhari. Rero iyo dufise abantu n'ubutunzi tuba tubufise, nta kintu na kimwe tutaba dufise abantu. Rero jewe kubera ko ntari umuhinga kandi ntari umutekinisiye bijanye n'ibi bintu vy'ibarabara, sindi umu engineer, sinajewe nabikoze, mugabo barabiduhaye. Ariko rero nagira nsabe, hariho umu engineer twari twateguye kugira ngo ace ababwira ukuntu ibarabara dushaka ko rizokorwa kugira ngo rikomere, rimere neza, mwumve n'iyi devi iyo yoba yarazananye. Kuko hari igihe mwumbaza ati mbega ayo mafaranga yose mwayatoye mwisunze iki, ni kubera iki? Reka sabe engineer Muco ashike hano kugira ngo amfashe gusigura iyi devi iyo yazananye. Twari twamubwiye kugira ngo adufashe gutegura akanote kajanye n'ibi bikorwa. Muco, karibu ino, birimo mu mashini. Rero ariko ntitugire ubwoba, turi kumwe twese birashoboka. Nagira ngo bamenyeshe ko ibyo twakoze si twe twayikoze, ahubwo yakozwe n'abahinga. Iyi devi yatoye izi miliyaridi 3 n'imiliyoni zirenga 250. Iyi devi bamaze kuyitwereka, twarasuye turanicara hamwe mbere. Ubu ni bwo yari kuza kudushigikira muri iki gikorwa, ahubwo nshimira na honorable yigoye aranaza ngaha kuko nari nzi ko nawe nyene abari mu nama ya conseil communale imuramvya. Imana ibahezagire mwakoze kudutereteka. Rero tunabamenyesha ko twaranasubiye tubicarana iyi devi bamaze kuyikora n'aba bantu na mustanteri na jewe ndimwo, haranabamwo na padiri mukuru wa paruwasi Kivoga, kuko nawe nyene azodufasha cyane kugira ngo bigende neza. Maze umwe wese baravuga ati none mubona muri ibi bikorwa bizokorwa, mbega komine yoyo izoduterera iki? Nayo nyene ntiyabuze ikiterere, kandi nibaza ko
no muri conseil communal hari ico bavuze bazofasha ku kijanye na projet y'ibarabara. Rero yaho hariho n'ibindi byinshi tuza kumva nibamara kubitubwira duca tubikuramwo, dusanga nitwakora ibiharuro hazoba hasigaye amafaranga make, muce musanga ko twari twaravyinye ahubwo riba ryakozwe kuva kera. Reka rero impakanya mu engineer adufashe atubwire ukuntu biteguye, abitubwire nk'umuhinga asanzwe abizi. Urakoze kanya kandi gwawe. Urakoze cyane. Jewe nta bintu byinshi nza kuvuga ko cyane, ariko murazi yuko ibarabara n'ikintu gisaba uburyo bwinshi cyane. Abahinga bagize ko apima ibirometero 9 n'imetero 400 gushika hajya ku paruwasi. Nibaza yuko twije kuri OMS, nibaza yuko hariho ibirometero biyongera, ariko rero imwe iterwa n'abahinga cyane cyane. Harakenerwa kenshi abatopografe ari batangura kugira ibikorwa by'ibanze, ni nabo batunganije iki gikorwa. Hanyuma hakaba rero ibyigwa nyamukuru byerekana ingene ibarabara rikorwa. Si ibarabara ry'ikaburimbi, ni ibarabara ry'ivu bashiramwo laterite, ariko naho ibarabara ry'ivu bashiramwo laterite hakorwa amabarabara akorwa kumwe, kuko ntabari mu sinzigano kivuga mu Kirundi, ntabari mu Kirundi simagano kivuga mugabo ntaba ari muri miliyoni imwe. Donc abatopografe babayize ivyo vyigwa, ushobora gusanga akarero ushaka gukora ibarabara ry'imbuye, akabundi ushaka gukora iry'Ingozi, mugasanga miliyoni hamwe hari amazi, ahandi hakenewe ibiraro, hakenewe amakanivo, hari imidugo, turamena amabuye, ugasanga ari ahantu hamwe hamwe usanga bisaba yuko hajya ingufu nyinshi. Rero twebwe iri barabara uwagize ivyigwa yavuze yuko riteza gupima imetero 6 z'ubwaguke, uburebure bwo namaze kuvuga imetero 6 z'ubwaguke. Hanyuma dutegerezwa kugira episode ya laterite ya 50 cm, nivyo yapropoje 50 cm ni nusu y'imetero. Hanyuma tukagira ico bita couche de fondation, couche de fondation 30 cm, hanyuma couche de base ya 20 cm na couche de volume ya 5 cm. Muri ivyo rero urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Ugiye kubiharura ku metero, ku birometero 9 n'imetero 400, urumva ko haja dufatire ku mabere, haja amabere menshi, haja metero kibe y'amalaterite menshi cyane. Ivyo rero bice dusaba uburyo bwinshi, biradusaba uburyo bwinshi, kota amamashini, imashini z'umunsi zirazimvye, ibitoro vy'umunsi birazimvye, hategezwa gukora imashini z'ubwoko nka butatu, agakora pere, agakora bibereze, agakora compacteur, agacakora na bulldozer. Hanyuma harategekanywa kubaka amakanivo. Amakanivo yafatiye ku metero uko ibarabara rireha, yafatiye ku metero uko ibarabara rireha, no kuvuga tugiye gufata 9 km 400 metres, duca yapropoje caniveau d'évacuation ifise forme trapézioidale, kuvuga twese turabyumva. Murabona ko amakanivo ni caniveau imeze ifise hejuru ipima 80 cm, hanyuma pote gapima 60 cm, hasi gapima 50 cm, igacigira episere ya 20 cm barasasa ibuye, hanyuma agashira ku beto. Ibyo murabizi. Ibyo rero ibintu
byo kubaka musanzwe muzi yuko bisanzwe binazimvye cyane. Hanyuma ivyerekeye ibindi bivyerekeye devi ya devi bavuze ya 3 miliyari ya 3 miliyari 257 miliyo n'amahera arengako. Sinzi ko nari kubabwira byose ariko mu majambo make y'isa n'uwabivuze, kuko dushizemo imashini tugashyiramo amakarubira tugashyiramo ibikenerwa amavuta y'imoteri gukoresha abashoferi gukoresha abahinga ni ibintu bitwara amahera menshi. Donc rero kuri ibyo kugira ngo ushobore gukora ibarabara ry'ivu rimeze neza, murazi yuko iri ry'abarabara ryacu ryaheruka gukorwa sinibuka ari muri 2008 yari yakozwe, sinibuka tubize yari yakoze, sinibuka zayibirigano mugabo yari soko yatanzwe na leta, isoko yatanzwe na leta hari yari kiri ofisede route mugabo baca baha umupartikiriye. Ndashaka rero babwire icerekeye gusanura ibarabara risanzwe rikoze, harabaho evaluation ya etat actuelle y'ibarabara, umuntu akaraba eske ahantu tuzoshira ingufu cyane ni hehe. Je n'ubapwe namaze gufata hariho point yahajya kugaro kwa mwezi babitoka abanyamahanga, murabona ingene hameze hajya hantu. Je ndahibuka ibarabara ryarasubiwemo mu 1991 nari umwana mutoya, hajya ibarabara bararihindukije, hajya mubona hari permanence ya CNDD-FDD, ibarabara ryarahinduwe gato riregera haruguru, ahandi ho ryari hepfo gatoya. Ivyo ndavyibuka hari umutama yitwa Eduardo, umuhungu w'abanyamahanga, ariko arahira imashini za office de tuko zica ibarabara mu ikawayi, ariko muri standard donasi. Ivyo ndavyibuka rero ni parti igoye cyane. Abahinga bagize ko uzoramuka adufashije muri ibi no kumubwira yuko atereza gushira ingufu kuri urwo ruhande. Hari urundi ruhande urenganye Geneve benshi bahita kwa Mugomba, n'ahantu hagoye cyane, rijya buye ryaho ni buye rigoye cyane. Sinzi ngira ngo abahinga bazadufasha uburyo bwaboneka kugira ngo bashobore kutubwira ko twubye ubukorwa turayuko ari cyo gukora kuri rijya buye, kuko n'isi barabara risanuwe mu mezi atarenga 5 aho hantu habiri haboneka ibgoye. Hariho iyindi point iri ku kabarabara kava kwibarabara rikuru katuka kwishuri mu Ngerero kumanuka gushika ku kabarabara kaje Kiziba aho abapatiri Rora usubira kumanuka hepfo gatoyi gushika ku kiraro. Hajya honoma keshi n'amazi avuye hejuru ku mashuri hajya mu mihana kubera atumakaniva hari. Murabona ko ubu bari bagize ikanivo gishira metero 200. Ubwo hajya ahantu harakenewe ikanivo cyane cyane ku ruhande rw'iburyo uri kuraja mu Gataro, kuko niho hazana amazi menshi cyane. Harakenewe ikanivo hagaca habamo n'amabize amanukana amazi ku ruhande rwo hepfo, kuko ushobora debi y'amazi avuye mu Ngerero ku mashuri avuye mu Itemere amanukiye hajya ashika ari menshi cyane, ku buryo naho bawubatse ikanivo ipimetero 2 adashobora kwigwamo. Ico rero no guciga ko hajya ahantu hakaba amapoint atari musi n'imiburiburi nk'atanu ajya mu mabize amanura amazi munsi y'ibarabara. Ikibazo cy'ingaruka abantu banyana amatongo bahajya babahagera ubabo murimo amazi, ukuvuga guca dutegekanya ibinogo byatenewe amazi. Hariho ibinogo byigeze kubakwa ku igomero 1989 mwitungo kwa Emmanuel, hacakenerwa rero mwene bijya binogo kugira ngo byatenewe amazi hagende konona
indimiro z'abenegihugu yonone n'imihana y'abantu. Ico bikigira gatatu. Hanyuma ibisigaye abahinga baba bazi birabigira ashobora yaje na preparation y'aho bazokorera, hanyuma bakaraba yuko aho bakorera bimwe navuga ni hari faible par rapport yaha, bakaraba aho bashira ingufu nyinshi cyane. Hari n'ibyo sinzi ko hari ikibazo kindi cyo cyangwa hari umuntu yonyunganira, hariho abandi bahinga ngaha nabonye nzi bashobora kuyunganira. Sinzi nka engineer Rebecca cyumufasha. Hari n'ibyo hanyuma ubu bazoba bahaye iki gikorwa nibaza yuko bazocaho komisiyo ya surveillance ikurikirana ingene ibintu biriko biragenda niko bigenda, na cyane cyane ari amahera yavuye mu mvukira. Murumva ko ari igikorwa dutegerezwa gukurikirana dushizemo ingufu. Hari n'ivyo murakoze cyane. Murakoze bari gukomera amashyi. Ego murumvise ko iki gikorwa ingene kizokorwa. Rero muri ibi byose ahejeje no komite tugira amahoro n'indero inyigisho z'akanovera muri komine yacu ya Muramvya. Murakoze cyane. Nibaza yuko mwese mwisanze ngaha kumbure mugabo hariho icyanditse mwabonye la fois passée kibashira muri conseil communal d'éducation. Nibaze yuko mwizigiwe n'amabanga kandi nkaba mbanje kubakeza imbere ya byose. Turabakeje kuba mwarizigiwe kugira ngo mube muri no rwego ugiye gutunganya ibijyanye n'indero aha muri komine ya Muramvya. Kandi naza ko mubaye abambere uko iyi komine ya Muramvya ari bwabeho nibaza ko ari bishasha. Nimero mutanguye iyi komine nshasha, murazi harabaye impinduka mu gihugu, haraba intara shasha, komine shasha, amazone mashasha, imitumba n'amakaritiye. Ubu namwe nimwe mwizigiwe gutangura muri ro rwego rugiye guhagararira indero muri komine ya Muramvya. None gaye ntimuhamasha Imana erega byose bakuma. Murakoze cyane. Nibaze yuko umugwi ugizwe n'abatari bake kandi bavuye mu twovuga baserukiye mu bitandukanye. Mu komite igizwe n'abantu 13. Le président nibaza yuko acaba l'administrateur, vice acaba directeur communal d'éducation.